Iri shure ryatanguye neza na neza mu mwaka wa 2014 nk'udasaba n'amajana 3 barenga biga kuri iri shure mbana amajana 8 nta gitabo c'ikushuri bagura nta uniforme bagura n'isakoshi n'ibirato bambaye byose turabibaha ngo kuva batanguye umwaka gushika bahejeje jewe gana nakuze ndumwana w'imfuvyi yego nabuze mama mu 1996 hama papa wanje yitaye Imana mu mwaka wa 2000 ngo ubuzima nabayeho naravuze nti Imana ifashije sinifuza ko abandi bana bazobaho ko kwitwa imfuvyi jewe ndubaka inzu nk'iyi iyi nzu ifise 4 chambre salon douche toilette byose ndani jewe nkaca ndondera umuryango ca ndamuheza abana bane bana bane ndamuhaye Chris nabi wiwe bose ndabaha education ndabaha ishuri hanyuma bagwaye turabavuza hama wa mupapa na wa mama barafise umutima wo kurera abana batarababo bakemera ko bita papa na mama tubaronderera utu business bakora nko nabo bakiye amabotike amamagaza bakoramo ngaha tugeze tuhita igisagara cera aya mazu mubona yera ngaha anye yego aya n'amazu 33 yego twubakiye imiryango 33 y'abatwa abana babo baca baronka ishuri hafi abana babo misi yose mu gitondo turafise abana amajana 250 tugaburira n'abandi bana amajana 250 muri Mutamu bose hamwe n'abana amajana 5 nk'ubu jewe ntitangura ibikorwa nariswe mu escrow umusuma mu escrow mugabo iyo uzi ico hamagarira iyo uzi igikorwa uri kurakora uri kugikora kugira ngo ntushimirwe n'abantu ngo jewe no musi njyamye avuga hari abana 1349 abana amajana 5 bagaburirwa misi yose abana bari amajana 849 nzi ko bafunguye nzi ko bize imfuvyi zifise ariko bazibwira ko bazikunda nkaryama ivyo birahagije uwo no munezero Wiriwe cyane waramutse bivanye naho muherereye ndavuga kuri micro ni je nyene juste Gaël cadre for ça que black machine black behind the camera mwitu musaza n'abakwiye muri ndabasaraga turi ku metero nkeya zikiyaga Tanganyika vyogeye uno musi ndaje kwereka umurundi wa karorero yasanze ahantu atakindi gihari hari shamba ariko raharema ku buryo communauté yaho hantu ironka ubuzima ego waruzi ko wundi bita umusanga butaka cyangwa uwundi murundi asanzwe ashobora kwerekura ringera zoshobora kubaho atwara umwana ku ishure ariko ivyo bibazo ahantu takemutse waruzi yuko ahantu ngomba nakwereke atawuzima birenze ikijanye n'amazi meza ikijanye n'umuyaga nkuba n'ibindi vyinshi vyo hatuma haba igisagara cyari gihari hama karema ikindi kintu gikomeye ego je ukwereka umupasteur n'umumissionari nawe sundi yitwa Jagen Guramari kwa kuri ahandi ndakubwira ko nje kukwereka ibintu bidasanzwe bantu b'Imana nimbi kibanza ciza rumuti iyi ni formation naje kwereka vyongeye nje kukwereka ingene ushobora kuvuga ijambo ry'Imana hama ibikorwa bikaza bisigura ico Imana ivuga. Yezu yari umubaji, Petero yari umurovyi, pasiteri wawe nawe akora iki? Ndabona ko byamaze gukomera ariko nakwibutsa ko mu buzima umuntu wese afise mission Imana yamuhaye. Mbega wewe mission yawe Imana yaguhaye ku isi kuza kurangura ni yahe? Urumva ko bimwe Yezu yavuga abikurikije? Narashonje murambi cyo kuvungura, nabuze agahuzu murambi vyo kwambara, naragize ikinakiriya ivyo byose nibyo uzobazwa kwa kuri ahandi ry'IGIHUGU nitwa juste Gaël cadre for ça que black machine black ni wasaga ritukuye rizoba ryagiye mu isabuni kumana nanje ndabara musanya kwa pastor ndabara mukije amahoro y'Imana Yesu ashimwe amina mwumve ko ari iteka ridasanzwe kubona mutwakire hano mu Kabezi karibu mu Kabezi ni muri commune ya Mugere zone Ramba mu gacimbi turimo kitwa Nyabagi. Wow. Yeah. Nyabagi. Wa wiva gute uri ngaha? Mpereze hehe. Icambere novuga n'umuhamagaro. Ndi ngaha kubera umuhamagaro. Wow. Yeah. Nkuko mwavuze amazina yanje ni pasteur nkaba nkorana n'ishiramwe ryitwa Youth with a Mission akaba naje natanguje ngahamwe guciza c'u Burundi mu 2000
2012 hama ukuntu twisanze ngaha anye imbere ko dushika uko mwisanze ngaha imbere yuko tuja kuri YWAM Pastor Jagen missionnaire ninde? Pastor Jagen missionnaire n'Umurundi navukiye ngaha mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura aho kera ari commune canke zone bita ku Musaga mu Kinanira ca kera nakuriye ngaha mu Burundi kugeza mwije imyaka 23 24 nubatse ubwanje niho navuga ko nagiye hanze guca Burundi hanyuma nongera kugaruka mu Burundi nyuma y'igihe runaka ndubatse mfise umugore umwe niko tubivuga Imana ikaba imaze kuduhezageza abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2. Ubutubwa ryo rimeze gute? Mwari muzi ko muzo mu missionnaire? Jewe nakiriye agakiza mu 2003 niho navuga ngo ubuzima bwanje bwahindutse murazi ivyo twari duhitiyemo mu gihugu cy'u Burundi intambara hama narindushe nubwo narindushe ne mu ba jeune benshi barushijwe n'ibibazo byari mu gihugu cy'u Burundi ha buzima bw'igihugu cyari gifise hama twahitamwe twese amahitamwe 3 ihitamwe rya mbere kwari ukubibamwo muri ivyo bibazo tukaja mu rumogi tukaja mu yayoramutwe mu nzoga ububare aho benshi bapfuye canke tukaja mu bindi by'ubusuma bubandi benshi bari mu ma prison n'ibindi vyose canke ukemera guhinduka uburyo bwashibuka bwo guhindukamo uko benshi mu gwaruka twakoranye mu buto bwacu twarabigerageza dukoresheje inkomezi zacu ndahevye ibi ndahevye nabiri ugasanga birakugoye ariko icabidufashije icamfashije jewe nuko ati abantu ndakire umwami Yesu ndarushe n'ubuzima bw'isi ndahindukiye ngomba nkorere Imana rero nari nkiri muto myaka 22 mugabo kuva ico gihe ubuzima bwanje buce burahinduka ntangore kurondera ubumenyi bufatiye kubijanye n'ibi bintu z'ijambo ry'Imana ariho naronse iri shuri muri Youth with a Mission kuko YWAM turi umuryango mpuzamakungu dukora mu bihugu birenga 192 kw'isi tukaba dufise ama campus arenga 1400 n'aba missionnaire barenga 3000 hirya no hino mu bice vy'isi. Ku missionnaire abarundi barabonye aba missionnaire b'abazungu umu missionnaire yamara umuntu agenda gutanga ubutumwa bwiza hanze y'igihugu mwebwe kwitwa umu missionnaire iyo mission yanyu mukayikorera mu Burundi mubivuga kwiki mu vyigwa vya missiology canke ubumenyi bwa kimissionnaire kuba ko ijambo missionaria canke mission kirago kuvuga mu rurimi rw'ikirundi twe tuko turavyiga twara abanyeshuri twari bake uratora umwanya wo gusenga bado umwanya wo gusenga harimo icigwa cyo kumva ijwi ry'Imana no kurongorwa n'Imana mugabo mu majambo make twebwe twumvise je numvise Imana yagumishira igihugu cy'u Burundi ku mutima igihugu canje hama mu kubidevelopa kugira ngo mbashe kuvyagura vyumvikane nisunze inkuru isanzwe iri mu gitabo ca Bibiliya y'umugabo yitwa Nehemiya aho Imana yamurungitse kuja gusanura inzitiro uvuga ngo zari zarasenyutse zo mu gihugu ciwabo agenda nko mu missionnaire mu gihugu ciwabo niyo nkuru nisunze ni nayo vision Imana yampaye gusanura ikibano guhindura ubuzima gutegura kazoza keza mu Burundi ndetse no hanze yabwo ku bantu batandukanye restoring communities transforming lives creating a future of hope in Burundi and beyond umajambo make harama mission bashaka mu missionnaire mu gihugu cyabo mugabe birasaba kubisobanura birasaba ko biba clair birasaba ko biba clear kuko uravye nabo bashobora kubitwara uko bitagomba gukorwa ikindi naco ca kabiri
burya nawe mu missionnaire umuntu wese ni mu missionnaire twese Imana yaduhaye mission bivanye naho turi twese Imana yaduhaye mission burya ntiwavukiye aho wavukiye ntiwakuriye aho wakuriye ata mission Imana yaguteguriye so ikurema yashishiho na mission yawe buri kurankurikira na jewe nyene twibaze mission yaduhaye kuko jagen pastori yaramaze kumenya mission yiwe twe natwe mission zacu nizaha tubandanye biriko birabandanya buriko murabitubwira muragiye kwiga hanze byagenze gute mufata ingingo yo kugaruka mwari mu gihugu cyahe byari byoroshe kuvuga ati ndagarutse ya mission Imana yambwira kwibandanyiriza mu Burundi bon ibi vyigwa vya missionnaire sinobona vyigiye mu gihugu kimwe ariko nagendagenze ibihugu bitandukanye tuba dufise ama courses canke ama formation ukorera ngaha muri gihugu ukaja mu kindi gihugu ariko kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2012 sinaga mu gihugu cy'u Burundi nagarutse mu Burundi mpejeje novuga ngo ivyo vyigwa nje gutanguza uyu muryango Youth with a Mission YWAM mugabo ntibisona ko ntahagaritse kwiga nabandanije niga hama mu ishuri kugira abanyeshuri bose bandika ibitabo badefenda ibitabo hama bagahabwa impamyabushobozi jewe nakoze projet yanje canke igitabo canje nakoze projet ku gihugu canje cy'u Burundi kuko twaba dufise karata y'isi map hariho abari muri Asia ubundi ko ndavugana nawe hariho abari muri Africa West Africa Central Africa jewe rero ngira Burundi mugabo Burundi muri East Africa hanyuma Burundi naho nyene intari yihe nakahe gace urumva jewe sindimvukira ngaha mu ntara ya Bujumbura ubunyeri Bujumbura yagutse mugabo kera hari mu Kabezi madame wanje nawe nyene ntavuka ngaha papa wanje na mama wanje nta numwe avuka ngaha Bujumbura urumva nahantu wategeza kumvira Imana kwiga ukadeveloper iyo projet igitabo cawe ukuntu uzotangura so nakoze umugambi w'imyaka 30 kuva 2010 gushika 2040 yari mbona kazoza yari mbona kazoza buri mbona kazoza Imana rero yivuze kuva kera nuko tutita aba prophète cyangwa ngo burya babivuga senze ko babaribo mugabo ntushobora kuba ijambo vision kubona ubona ibiri kure akona gace kamwe k'imyaka 30 ndafise igice kimwe ca 30 ndetse n'ikindi gice ca 30 tubwire urafashe ingingo uravuye hanze y'igihugu uraje ucyushikira mu Kabezi vyari vyoroshe urugendo rwari rumeze gute ahantu washitse hameze gute so buriya ikintu kenshi kikunda kugora abanyamuhamagaro canke ugwaruka canke abakozi b'Imana no kumenya kutaguma kuca Imana barakubwiye twebwe Imana yatubwiye je na madame wanje Imana yavuze Kabezi Imana ico gihe Bujumbura rirare Imana atubwira rural area hama ndafise ibimenyetso bitandukanye byuko ahondi ari Imana ashatse ko ndahaba na bivanye n'umwanya sinobijamo hanyuma natanguye kuza ngaha mu mwaka wa 2012 mu kwicenda 2011 aha mu Kabezi yari amashamba yari imyumbati n'utuzu duke ngaha twabanye gihugu bato hirya ndacavyibuka nje ngaha abantu basanga ati urakwije mu mutwe hari ahantu ugiye gukora yiki abagenzi bafatura kwije mu mutwe wewe ndaza cyo twita kuhatata kuharaba ndabona ko ari hahandi Imana yambwiye cyo nacavyibuka nagiye kuraba wari mu stantero ndamusamonana aranyakira ndaduga harerwa ku commune turayaga namwe nshaka kuza gukora ngami no commune imigambi umva bo ubunye duhuye ibintu bisa neza ona ko Yesu yakoze igikorwa nari nkiri muto nari nkiri agasore hama ntakubeshe gaye
yaransuzuguye yaranyeretse yuko tivyo niko uravuga wa musore wa muhungu we ni vyiza mugabo uravyumva nawe sinatashe nshitse intege ndagenda ico gihe dutangura biro twahereye hajya mu Kajaga niho nashize agasantre gatoya 2012 dutangura guforma ugwaruka n'amaactivité atandukanye mugabo ntangura kurondera itongo 2012 ahaje nazunguka amatongo ngahira ishamba hari ishamba ndi kumwe n'abantu nahamagara mu batwara umukuru w'umutumba aha hantu runo munsi naharonse mu ntango za 2013 niho naronse nabonye itongo ntazi nyene ryo ndaripima ntazi ko nzoyironka ntangura kurondera abanyene ryo rero itongo rya mbere naguze igice ca mbere twaguze ngaha kuko yari amatongo ya bene gihugu ico gihe naho narondeye uburamatari yari ahari gouverneur ndamuganiriza kugira ndiko namusaba ko boduha ikibanza nawe nyene yarandavye ati vyari vyiza mugabo none bizotangura gute tugwaye itongo na byari ibintu byo kwizera ibintu byacu byo kwizera rero nabo officier ko biragora rero nuko byatanguye nuko nisanze mu Kabezi maze kuronka nyene itongo rya mbere muri afise itongo rininiya hectare zibiri hamwe byamfashe iyindi myaka 3 kurondera uburyo urumva sinabivuyemo akenshi iyo Imana iguhaye canke abantu bagiye mu mpamagaro tubivamo kare niko umuntu aremwe quitting kuva mu bintu so rero muri vya mission you don't quit ntubivamo so byafashe imyaka 3 nubango nahabonye 2013 mbasha kugura partie ya mbere kuhagura 2016 mugabo hagati aho hari nk'urugendo ubu ndiko ndavugana nawe n'ubu unyi mu ndwi zibiri zeza twaraguye ari aho twagutse nubango sindakwiza kubera ko iyerekwa Imana yampaye ngaha nini ya cyane yeah. Wow, uravye mu Kabezi musanzwe mufasha abantu imbere ko dushika ku mashuri n'ibindi vyinshi muri kumararangura ngaha gufasha imfuvyi n'ibindi vyinshi mwamwibuka abantu ba mbere mwatanga gufasha vyari bimeze gute muri ca gicapo muri ya projet narakoze cyo bita plan strategic plan iyo ukuntu ibintu nzoganda bikurikiza nubango nubona aho nozingura ngaha anyino cyo kandi tugeza mpereye kuva 2012 tugeza aha niho turiko turaja no bikwereka kubera ko hari uburyo bubiri hariho iyo ushaka gutangura ibikorwa ari igihe Imana bitewe n'uko mba wahezagiye ushobora gutangura ibintu vyuzuye ariko kandi burya gutangurira hasi abantu bageze kure canke ibintu byageze kure hirya no kwisi n'abantu batanguriye hasi n'abantu batanguye cyo twita dream big start small dota indoto nini mu gutangurire hasi twaraje muri 2013 twamaze kubona ikibanza twamaze kubona ahantu mugabo ntatongo ndaronka nta buryo ndaronka eske ntangura ibikorwa kubera ko naronse uburyo n'abamfasha canke abanshigikira canke ndakora ico Imana yampamagariye gukora so naciye ntangura kimwe Imana yaradusize ku mutima nje na madamu wanje barabana kwigisha abana kwita ku bana kandi acavyibuka abantu badusanganira bwa rugana butobuto bwinshi hama n'imiryango y'abantu aho nikora bari bahari ubunye baramaze gutera imbere bamwe mugabo karagace gateye ikigongo acavyibuka ndafata umwanya no kwereka amafoto y'ibi byose ndiko ndakubwira 2013 nzunguruka gushika ruguru ni jewe nabo twari kumwe aba staff babiri abakozi aba volontaire twagiye turiyandikira twakoze nka rusansuma ku muhana wose tushaka kumenya hari abana bangahe
hari abana bangahe ico gihe tubateka dutangura agashuri gatoya ka maternelle kuko twari dufise experience mu vya education karutangura agashuri gatoya twatanguranye mu bana hafi twanditse 300 barenga uburyo bwacu capacité yacu twashobora kwakira abana 20 gusa abana 200 nabo ubakiriye uza kubashira hehe hakurya hari umuntu yari afise yaje ntibwahetse kubaka yari yarabuze amafaranga yo guheraheza inzu ikibanda hori amanex 3 amazu ku murongo ndamusaba none je turumvikana imyaka 2 ndahabomora utwo dushambre mvanemwo ibirasi 3 ninagenda nzobe gusigira uko nahasanze inzu ca ndayiheraheza ndayisakara turayuzuza nko twakiriye abana 20 bambere buri mwaka rero tugenda turongerako 20 40 50 no musi wazabana tugezeko 849 aha mwigisha abana barenga 849 abana 849 ubu nyine ndiko ndavuga nawe nibo barenga aha mu kigo bari kwishuri apana mu maprograma yandi bari kwishuri 849 ya kandi gaye aho mvuze 849 aho hanze hari abantu batanezera bafite nidogo kubera ko twarabuze ibanza dushira mu abantu twarabankiye ngo abo twakira nabo dusubiza inyuma barangana so nuvuga ngo nuko rero twatangure kubana 200 n'amasugeze ngaha hanyuma ikindi naco twatanguranye naco ngaha kiri kitandukanye n'andi mashuri canke itandukanye n'ibindi bigo umwana avyutse mu gitondo naho muhira bafite icayi burya ashitse ku ishuri 4 z'umutaga abamaze gusonza ushaka rero kumwigisha neza bikinjira mu mutwe mu nda hatameze neza buriya ntibifata cyo utangura programa yo kubaha igikombe c'ubuyi 4 nubundi ko ndavuga nawe abana 800 bose 49 bose banyoye ubuyi 4 mu nyuma bamaze gukora bageze muri primaire ubu kuko urumva dufise ekofo bangushika mu w'icenda rango bobo birirwa nga gushika saa 10 abo babirirwa nga aba maternelle bace bataha abirirwa nga turabafungurira bafungura kandi neza sishatse kuvuga ibifungurwa ngira ngo wavyiboneye bafungura neza ya majambo make nuko twatanguriye mu bana mugabo hari yandi ma projet canke andi ma programme menshi dukora canke ama domaine dukoreramo acha sura kagaruka ofisi mboni yahe ya kino kibanza mfise imbono yagutse actually not only si kuga kino kibanza gusa ni ku gihugu cy'u Burundi ubu tuvugana Imana yambwiye ama campus 4 simvuga aho tuzozishira impamvu mugabo muri projet na plan d'office tugomba kubaka ama campus 4 canke ibigo 4 kandi ubu ndiko ndavugana nawe kimwe ikigira kabiri kiriko kirubakwa aho Mutamu professeur centre hanyuma kigira gatatu turatangura uyu mwaka ahandi nzohavuga twakora ikindi kiganiro imbona kazoza rero nayihawe nkuko nabivuze mpejeje ivyo vyigwa meje amashuri mugabo iyo uri kura urereka ibintu canke Imana ikubwiye ibintu kuko vision ikintu cagutse vision ifise ibice bitatu hariho ivyo iyo mbona kazoza ubufise canke reka unyemere nkoresha ijambo vision hanyuma ari ugira kwizera kw'ivyo bintu uri kuriyumvira ivyo bintu uri kurabona bishoboka hariho rero guhaguruka n'inkomezi ufise na capacity ufise ugatangura gukora ibijanye na yambona kazoza yawe canke yambono ya vision benshi canke kenshi usanga turafise vision zibitse mu bati zibitse he ukaguma yiririmba tukama tuyivuga bikatugora gutangura gutera intambwe so jewe rero narahagurutse uko nari imeze n'ibyo nari mfise
hanyuma muri urwo rugendo kubera ko vision zose zirakumana sinibaza ko ari vision itava ku Mana izindi ntazo nze jewe ngo muri urwo rugendo ndiko ndakurika yambona kazoza niho rero Imana ishizana provision canke ishizana ivyankenerwa ibyo ukeneye muri yambona kazoza yawe ikintu cambere kandi cy'ubutunzi abantu benshi tudaha agaciro canke tutabona mu mbona kazoza yanje canke mu mbona kazoza yawe muri iyi vision Imana nayisavye kumpa abantu urumva abantu bazoza gushikira iyi vision abo bantu rero ntuvyuka rimwe ngo usanga bafise urumva nkubo nawe nakoronsa ntuvyuka rimwe ngo usanga bafise uhera kuri bajya bari hafi yawe hama umuntu umwe agukunze akunze ivyiyumviro vyawe aguhereza uwundi eba uyu muhungu umupeti afise ivyiyumviro birashe afise ivyiyumviro vyiza uwo mufasha yoshika kure uravyumva rimwe abarundi bavuga ko apeti ngo afise ivyiyumviro vyiza tumushigikira ugasanga babiri bagufasha amaboko batatu 10 50 100 bari nyuma yawe amajana abiri ngo uno munsi jewe ndafise abantu ibihumbi apana abankurikirana kuri izi mbuga ngurukana bumenyi abantu ibihumbi banzi banshikira mu buryo ubu canke harabansengera harabanganiriza abantera intege hari n'abamfashisha mu buryo bw'amafaranga hari n'abadashinzwe no gukora ikintu kimwe ahubwo agenda kuvuga neza abati hari umuntu ariko akora ibikorwa n'ibintu nuko amajambo make vision nayironse nuko vision nayikujije n'ubu nkibandanye tuko twabonye ngaha abazungu benshi bamwe ariko bakora igiherpa hajya mu Burundi bakunda kuvuga ngo kiyede maso ngo kiyede abandi ndiko ndababona ngaha bose bari ku kivi abazungu benshi babagendeye baje mu ntumbero yahe musanzwe munabazana birafite icyo bifasha igihugu cacu igihe ingenzi nk'izi zo kwama ziraza na cyane ha mukabeze bogaye so kwiyemera nta nico bimaze mugabo nibaza ko wayiwam twaba turi mu bantu 10 ba mbere muri kino gihugu binjiza ingenzi mvuze 10 ba mbere canke naho twa mwijana ku mwaka ngereranije reka mvuga umwaka uheze canke mu myaka 2 iheze ndaze ko haraje nga ingenzi canke abanyamahanga ndeyo ko ijambo abazungu bashika amajana 3 canke barenga aha ivyo bikorwa rero iyo bitanguye hariho kubimenyekanisha hariho kubivuga hariho no guhaguruka so novuga ngo naciye ntangura kurondera uburyo no haguruka nje kubivuga kuko akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze ntangura rero kugirane kurondera uburyo noshikayo abo bazungu babonye ngaha ahanye mu kigo hari nka 60 hari abaje kumara imyaka haro abafise ngahanye imyaka 2 bafise n'amabize y'imyaka 2 abakozi hariho abaje kumara amezi 2 bavuye Canada bashika kuri bangaye 6-7 hariho abo baraye bashitse bashika 55 n'abandi bari mu nzira abo rero hariho ico tuta muri selling your business kudandaza ivyumviro vyawe kudandaza urafise ivyumviro urafise indoto urafise ibikorwa genda ubidandaza aba rero jewe pasteur ndagenda mu bihugu vyabo cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabanje ndonka umwe nibaza ngo navyutse umunsi umwe nsanga mfise abo bose nabanje ndonka umwe umwe ndamusaba amani jewe ndazi ko je nawe turabagenzi turaba brother ngara gusavye mpuze n'abandi mabagenzi bawe acanjana mu bagenzi biwe uhere ku muryango wiwe na sokuru n'umukuzine wiwe bose baca bahinduka abandi abagenzi banje muri aba bari ngaha anye hariho ari wazaranye nyina wari ngaha umuhungu wiwe umugore wiwe n'umwuzukuru wiwe bose baraha urumva nk'uwo onye urumva
nahereye kuri umwe so hanyuma muri ayo mashengero ama eglise cyane cyane niho bari abanyamerika cyane cyane n'abantu bakunda gusenga bari mu eglise urumva ngiye muri eglise y'abantu 300 usanga bafite kirite 3 mumva wa mugenzi yarampaye abandi bagenzi ndonka abandi ba pastor umupastor kandi mu rushengero rwiwe big churches mu rushengero nkagenda nkavuga gatipe ko mu Burundi mu gihugu ciza ndiko ndakirata wa mugabo hano tango kivuga n'amazina rimwe yo mu Congereza ntayo ziwe umukubito woca ya nkabwira ibyiza biri mu Burundi nkabwira cya jambo ari jambo bamaze numvise akoresha ngo come and see Burundi abwira nti umviriza amahera mwoyama ndaryoherewe ngaha hantu hanyine heza Amerika ni nziza mugabo namwe nabwire ko Burundi bwiza kurusha aho iwanyu hani gihe nshishamo nka n'abacokoza nk'abacumi tutuntu nimwangabure neza ntimugabo inga zanyu zose zanyohe kiretse amafuru yanyu mufise ivyama bibishe utuvoka tungana nuko novuga ngo iyo baje ngaha rero bamwe baza bakurikira ayo mafruits uca ngo tubwiye ngo hari imyembe minini nko mu gitondo bari amafruit ntiworaba hira kabiri urumva ivyo bintu bibenteresa n'ibindi urumva turabazana aba bose ubonye ngaha n'abakozi bamwe n'abakozi ba leta n'abakozi mu maguverinoma muri guverinoma ya harimwo abigisha harimwo abaganga bariko baravura hariya harimwo abafundi abamaso aba engineer harimwo abaguza tungo gusa kugira babonye biyambara amabutura ntushobora kumenya bari harimwo abantu batandukanye abo rero bose nabaye ntimuze mukoreshe ingabire mufise hama baje ngaha ntibaza ngo bace bashika bikoreye ibyo bashaka ndafise umutu tumaze umwaka wose tuko turabitegurira nk'abaje bamabaza buri kwezi kwa kabiri ariko kenshi mu kwa kabiri mu kwa kane mu kwa gatandatu mu kumunani muci turafise benshi turategura activities z'ibyo bazokora nuvuga ngo bari kwarubaka iriya ni sare iri mu ikoni na stoke muri ibi bikorwa dusanzwe dukora ngahanye byo kugaburira abana bafise ingwane zo gufungura nabi malnutrition twadukorera mu gahangare gatoya hari anye ubu twubatse sare nziza nini umva nkabo bariko korasikiye damabuye n'amasima abandi ngaha bariko barategura ibya conference ya pastor izoba muri nondwi n'ibindi byinshi abandi bariko barubaka amazu y'abantu aho nikora turafise programme canke projet twita Homes of Hope inzu z'ivyizigiro aha mu Kabezi turamaze kubaka izirenga 70 hano kujana mu kibano kandi utuntu tw'utuzu dusanzwe duto nk'utwo twubaka iyo twubaka ni 3 chambre saro uvuga ngo jewe nkorera umwene gihugu ndamwubakira inzu nziza yubakishije block ciment tukayisiga irangi tumushikiriza inzu n'ivyo mu nzu umuntu wararyama hasi ku bucocoro ku kirago tukamugura imatera igitanda abana imatera n'ibitanda ibikoresho byo mu nzu ivyombo hamwe n'akabije kudufungwa tw'ukwezi n'agaproje gato yashokora benshi tubaha gatahe kugira ngo yikure mu bukene nimba mugabo ashoboye kudandaza umugore ashoboye kudandaza hari akabije mu banda baha kugira batangura aga small business uvuga ngo umuryango iyo tubayeretse iyo tubashikirije inzu bararira rero abazungu bari muri ivyo ngaha n'ibindi byinshi wow ikindi naco hari akamaro hari ico byinjiza igihugu none ufasha abazungu 60 bose binjiye ku kibuga cy'indege ubabonye binjiye umva bose barinjije barishe visa sivyo nabona ni amadevize hanyuma umwe wese reka mvuge argent de poche yawo tuvuge ko mwose eje afise amadolari 500 amajana 3 yo kurya nk'ubu unye ndazi amahoteli amarestaurant bazokwinjiza urumva sindazidondagura bazokwinjiza aho bafungura amadini ama breakfast ama coffee kigira kabiri na wa mwene gihugu hasi no mutoyi nawe nyene biramushikira wango no mu taximan
ko barakunda kugenda mu tuktuk mu taxi utwara tuktuk nawe nyine yashikirwa ubonye ijya foto hajya bari ku mumotari nawe nyine yashikirwa ko baba bashaka izo experience bazi ko ari igihe imodoka tugenderamo umva birandomva cyo nshaka ibintu biri bishaje tufita adventure ibintu kuvumbura ibintu bishasha ukagenda muri ibintu bishasha ivyo baryohe baje bati zara amatuktuk ngaha dushaka kugenda muri tuktuk dushaka kugenda imoto ijya foto y'ijya motari ajya turi mutambo twaduze ku moto abazungu ijya no pastor akomeye kero pastor y'ushenge ry'abantu bitatu ku mumotari aha mu misozi ya mutambo ukabana ibintu kamana barimo so urumva harimo tourism kuraba imisozi nk'ubu kuja ku kiyaga ca Tanganyika za Crêpe de Lac za Sandstone n'ahandi hose turabajanayo turabatwara kuri hajya waterfalls bahita gute Rutana turabatwarayo ku mashit urumva biba biri hama ishusho b'igihugu ishusho nziza b'igihugu wenda ziko ivya communication bindusha fata abantu 50 bashitse this week bose bashize kuri Instagram kuri Facebook zabo kuri TikTok bose bashize ko Uburundi kandi bose bafite imiryango bafite abagenzi bango Uburundi buri ko buramenyekana mu makungu bango iyo baje iyo tubazanye tubatumi bakaza bya affecting ibintu byinshi biteza imbere ibintu byinshi turi impande y'ikiyaga Tanganyika mugihe Kabezi hanze baravye kuri map babona umenga yegereye Uvira biba vyoroshe gukonvenka umuzungu kuza ahantu vyitwa ko hegereye Uvira abazungu bibaza ngo hama intambara iyo ntambara ko yo bishika mu Burundi well ijambo trust sinzi ko nevuga kwizera I mean kwizigira so barizigira ico ndababwiye sindabaha false informations sindabaha makuru atariyo ndabitahura sindabaha ndababwira nti biriko biraba ndabwira nti mu Burundi ubundi umeze uko hama nkahibyo ndaba challenging nkabwira nti listen nimba ufise umurundi harundi muzungu ari ngaho ibintu mushaka mu bubazi ubundi turatekanye kucundikira mahoro welcome Pastor Jagan, are you sure? Karibu. Igihugu cy'u Burundi turi mahoro n'umutekano. Hanyuma hanigenda bigirana bigirankana. Ubu twavuye kuko bacindege bashitse na SN. Twashitse ngaha masaa 5 y'ijoro. Twaje muri centre ville saa 4 z'ijoro saa 5 z'ijoro. Babona abantu mu barabara, amamodoka. So ikigira kabiri subwa mbere bamwe muri bo bahaje. Aro nk'abesubije nk'inshuro 5 4 mugabo vyose bifatiye kuri trust wewe ije nk'ubugari wenda kwizera kandi ati Jagan ntakubeshe karibu nta ngorane n'imwe n'ibindi numvira icumbwiye ya ntabwo rero ivya Congo vya Uvira vyahe barabizi babize mu makuru barabibona barasoma ama news bararonka n'amanyuza avuye mu basanzwe mu buserukizi bwabo mugabo bahitamo kwizigira wewe wababwiye ivyo bintu babakiriye urinde bazi kutaja kubatwara ngo ate mu manga nuko turi mu kibazo ciza mushobora kudutembereza ngo dutembere ndabatembereze kino kigo Chawaiwa ngaha mu Kabezi twita campus Kabezi. Thank you, welcome. Nuko rero yakuwa missionary pastor aha naho tugeze ni hehe aha rero tugeze ni ku gice kidasanzwe yego burya iki kibanza kigabuyemo ibice bibiri igice ca mbere nico twita public ahantu hari ibikorwa amashuri n'andi ma activity atandukanye tubaza kuronka kandi yo kujayo aha iki gice ca hano ruguru nico twokwita ko ari privé nkuko ibona kiyanazitiriye
ubona hari amajardin, hari ibiti bimaze gukura. Ego. Nabonye na sapin de Noël ntimuja kugura kabisa. Baratuja kugura ibintu turi dekorera byacu twenyene. Bisigura kuri ngaha ubu uri mu giti. Ego vraiment. Urabona ibi biti bavanga amashurwe n'ibiribwa inazi. Ego. Inazi coconuts turazikunda cyane. Aha hose ikigo cyose gitemwe inazi. Ego. Kubera ko dukene kuko inazi burya kayaga zirafise ijwi. Ajya amababi y'ibigazi y'inazi aravuga. Arafise utuntu twazara kuryosha ubuzima mu matwi. Yego. Sanga haryoshe cyane uruhutse muri guest house yacu. Iyi nyubako si hotel. Twe twahise guest house. Iki cyumviro rero wakironse gute? Yego. Iyi ni projet yitwa income generating project. No kuvuga gayeje mu myaka 5 10 Imana impaye kuba 90 nzobishimira mugabo nshobora kubona kiriho. Mugabe ibikorwa bizoca bipfa bizobandanya. Yego. Hari abantu benshi bage batanguza ibikorwa mugabo habaye ingorane z'uburyo crise économique n'ibindi byose bice birahagarara. Mugabo twebwe ngaha sinzi ko maze kubona ma grand séminaire petit séminaire ndose haba hariho uburaro cyo tuta self sustainable projects ku buryo ntuguma wizeye bizova hanze, ntuguma wizeye imfashanyo. Urumva ukora ibintu bizokwama bizana uburyo bijenera uburyo bango ifaranga ryose ginji rivuye muri aya mashambre abantu baje kurara ngama retraite baje kwaruhukira acagenda agafasha muri bya bikorwa byacu hariya hepfo. Nza kubereka aha rero iyi nyubako ntirahera mugabo ivyumba 26 byaruzuye. Wow. 26 chambres. Aha iyi etage ivyumba 26 byose niyo. Aha muje muri abantu ijana muje mu karuhuko no kwiyumvira nk'aba journaliste canke abanyamashengero canke aba business people abashaka gukora ama plan strategic plans mushaka kungwana ubumenyi. Aha turamaze kwakira abaganga ama groupe y'aba mama ma église ugwaruka ruje mu ma kando jeune yabo ni kibanza cyo kuruhukiramo. Wow. Twaramenyereye rero ibanza nk'ibintu bimenyerewe. Nibaza ko mu gisagara ca Bujumbura vyari bikeye harabita kuri centre communautaire na mission Suédoise mega niho nzi honyene mugana honyene. Nibaza ko se capacité no rero je ndagize cyane mbega ibintu by'amashengero ibintu by'abakristo ibintu by'abakizwa ni maka gusa tume tubaka amashengero. Nta kibanza ciza ahantu abantu boja kuruhukira bakaronka akayaga nkaka numva katari kuri gisagara. Ono yo tuvuze ngo mwiherero tuduga ruguru Ingozi Gitega abashatse kuja hafi ngo Bugarama Rumonge no hano hafi mu ntara ya Bujumbura hariho impande ya Tanganyika mu gitondo uvyuka hari anye imvubu ziko zavuze induru turazumva. Abarovyi umukeke wa mbere hajya imbere ko mubwe mu ronka hariya muri centre ville babanza kunzanira ngaha. Wow. Ikuhe nije mbanza kuyigura kuba ndafise n'abazinzanira. Rero ni umugambi munini ndaza kubabwira mu buryo bwawe ko kandi kwereke ibihari. So iyi projet igizwe n'inivo zine. Inivo zine no kuvuga iyi etage iri nyuma izoyigira inivo zine. Ni zine. Ni zine zigizwe n'ivyumba 39 nuvuga ni 13 chambres nuvuga aha anye kuva hariya gushika hari kilometero hafi 60. Yego. Aha inyuma no kutabona hapima hafise uburebure bw'imetero 14. Nuvuga ngo urugumbu rw'ini ikicumbo cinjiyemo ni cumba kirimo vyose. Bamwe winje muri gashambe harimo aka small kitchen wowe ushobora kwitekera omelette wifiti harimo agafrigo wibikamwe utwo kurya twawe ukishuhiriza byose birimwo. Yego. Aha anye kiretse ushaka kuja muri lunch. Iyi nzu rero ko niko izobisa yaheze. Hama hari ikindi kintu ntazi ko wabonye wani itafari yubatse inzu. Yego. Iki nico twita ni low maintenance. Canke maintenance ibintu itaza gusa amarangi buri myaka ngo urazuraba amazu yubakishijwe amatafari ya kera. Ngo iri tafari ntiri uhejeje kuryubaka ugacisiga akaverni riguma riyagayaga imyaka 1000 rizoba ari gisuku nyene. Iyi ni low maintenance construction canke inyubako yubatswe muri ubwo buryo. Hama nkuko ibona rero izoba ifise hejuru salle de conférence. Ngo abantu bose bari muri ino nzu ntibikene ko bamanuka hasi ngo bagende muri salle yubatse hari anya yabona ko tuyifise yakira abantu 500 baca baduga hejuru bafise salle yabo ishobora kwakira abantu 300. Hanyuma bari hejuru nyene
barafise terrasse yabo cafetaria ngo bacasohoka bafungura hariya hejuru baraba ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi ndetse no hakugira imisozi ukwibona imisozi ya Kongo. Ivyumba nuko bimeze urabona iki ni cumba yego aho umuntu aryama byose ini douche toilette hari inyuma hariho view ya mountains ngo uvyutse hariyo bars hari inyuma agakoridor kaho uvyuka uraba imisozi hanyuma mu gitondo uraba ikiyaga. Ikindi kintu ngaha abantu batazi ngaha muri iyi zone ya Kabezi haranga ngo komine ya Kera aha ku murango hari umuyaga wa Tanganyika mu masaha yo ku mugoroba 18h 19h kuduga hacatanga kuzimbeho ivuye muri ino misozi my friend uvuga ati ndi mu Burundi ndihe niyo mpamvu abazungu baje ngaha ntibifuza gutaha iwabo nzogutumira uze kuraba hageze gutaba tabarira kuko bazimbeho bavuyemo hari ndayizi imbeho babamwe ubushuhe iyo buje buza buturira ariko ahantu nirabitahura nibavyumva. Hama yego mu majambo make nuko yubatse hama niyahera yose nibaza ko tubatumira umunsi ukuyugurura niyahera yose twateganya guca twubaka iyindi hari anye yose ndamenye nivo mugabo ukugwiza inye gatatu canke kane. Ku buryo iki kigo cyo kwakira abantu 500 baje kuruhuka no kumva icimani babwira no kumviriza icimani babwira. Iyi ni etage raho muyigejeje. Iyi ni etage hama ikindi iyo kurakora ibintu nk'ibi uriyumvira ico bita internet uriyumvira ivyo abantu bakenera harakenewe amazi harakenewe umuyaga nkuba bashaka afatana kanyumva ibintu ushobora kubikora udafitanye udakoranye na leta udashikiwe na leta partner na leta Regides yaradufashije mu kuturonsa umuyaga nkuba mu myaka yaheze byarangora mugubu n'ivy'ibitoro na groupe electrogène wasanga bigoranye mugabo ngo hatafise umuyaga nkuba wacu turari Regides uruvuga ngo aha mwijoro habahaka habahaka ni amatara acitse dufise ama plaque solaire uruvuga ngo mwijoro habahaka umutekano nawo nijya nawe haruna kari kana kunze ka kantu bita bateramirako aka kantu urabona ibintu bigezweho si ibintu biri too much sophistic somehow ibintu bisayanga nabi pika umva kana kantu ibintu bibaho sinimba amamadri yabaje gukora hari yanye mu nyubako nca ndayashira mu mwiza ngo aha mwijoro hari itara ribamurikira yego ngo abantu bicara aha cyangwa bakicara muri ya jardin hari hakurya ngo hari hariho jardin hagi haruguru hari ikibuga ca basket ngo bashaka gukina basket baca gukina basket uje ngaha arashobora no kwinonora yego basket hariho terrain ya volley hari yepfo volleyball uje ngaha anye football hari yepfo ari inonora n'imitsi ushaka kugira sport naho ikigo cyose wazunguruka ari barabara rizunguruka iki kigo umanutse rimwe kabiri y'abantu imbavu cyabumba zitangugira ngo nimba atari banga kino kigo kingana gute sinobesha kandi sinoja kure mugabo ndazi ko tugeze mu hectare 7. Iki kigo kingana na hectare 7? Hectare 7 mugabo ihangiro ryacu no gushika ku mazi Tanganyika zizoba hectare 15 zose hamwe. Aha rero no kuvuga ngo hariyaguye haragutse uri kurahagenda genda wow ahantu uva ngo manuka uvuye ngaha ku mutwe ushika hari epfo aha amarero y'imfuvyi abana b'imfuvyi dufise n'urugendo turateganya mugabo gushiramo amakaburimbo tuzane bwabo ntuze babwita mu kindi garagaza sibode bwa modoka basi bano mwe bakoresha mu material ya golf kuko haro nk'aba batamakazi bahari ngaba imyaka 80 y'abazungu amanutse hari rimwe gasaba kuduga ni no ku gasozi mugabo it's beautiful here it's beautiful kandi twaronse twarahasengeye. Aha naho tugeze ni iyi twita Kingdom Coffee bangu uri kuramwe kabayo ngaha wiyumvira ubwami uri connected n'ijoro urabona nk'abantu baza ngaha na ahantu hari quiet ona nkure mama karandika muri journal yiwe abariko baraganira urabona nkuyere ku tablet hama hejuru hama hari ikintu ashaka ndakwereke gaye abantu benshi batazi gukoresha iyi ni container iyi ni container ziga ndende 40 pieds nahinduyemwo iyi coffee shop wango hejuru canda kwega metero hafi 5 ushinga ivyuma hejuru aja ko dari wango indashobora ko nivuze ibi iyi container ikaba
ari ivyikorera mugabe byose dushaka kuvuga uno munsi iyi kibanza urabona nk'uyu n'umubarista niwe karakora amakawa akana forma n'abana bacu b'abarundi yego ni umumisiyoneri yaje gukora ivyo turateganya hari imashini mu nzira iyo bita roasting machine ku buryo tuza turikarangira ikawa ngaha kuko kimwe mu gikorwa nkora iyo nagira ibaka ryo gushika iyo mahanga mu kumenyekanisha igihugu cy'u Burundi ndamenyekanisha n'igitegwa c'ikawa. Wow. Hama aha rero dufite coffee shop nayo nyene idufasha mu gusahiriza mu bikorwa byacu bya misi yose si ikawa gusa cyo tuhasha n'utuntu tudandazwa hanyuma hari internet ushaka kugura akantu kacu bana nk'utu tuntu tuvita no tuntu nyene kudukorikore bwakozwe n'abarundi turatuvugira ko amajambo bakatumenya hama bakatugura bagenda badutwaye hama hari internet nziza ngahisara urumva hari uraruhuka byose ukaronka rero karibu no hanyuma gaya sinavuze amashambre tose amashambre VIP amashambre VIP naho harakayaga harimwo kakandi kimashini bayita gute klimatizer yego nuko rero tugiye mu mashuri mukanya yego turi mu gihe umuntu aravye ahantu warakundishije cyane urahazana inazi uhazana na jardin cyane kubera iki iyo ifise umugambi nk'uwunye urumvira no kwiterambere kandi urazana amazi uyu mugambi ubona ngaho uyu ni uw'amazi ni forage simetero 95 iyo bita deep well yego ngo iforage dugana amazi hera ruguru dufise amatanki amaritiri 70,000 wow turi mu kongeza capacité ku 150 ngo aha ndafise amazi naho iyi pompe yabagize kibazo ashaka kumara indwi yose kigira kabiri aya mazi narashikije n'abene gihugu ngaha ngo umwene gihugu hafi imiryango amajana 3 irenga aba beneficiaire hafi igihumbi imisi yose mu gitondo saa 12 bariko baravoma amazi wow hama saa 10 z'umurango gushika hafi saa 1 z'ijoro bariko baravoma amazi meza ngo uyu n'umugambi usaheza kino kigo kw'ishuri tudukeneye amazi menshi cyane kubera ko ndaza kuhabereka abana bakoresha amazi menshi rero ni gikorwa naco nyene c'iterambere mwa kandi c'uguterera muri kino kibano. Wow. Thank you. Ni ibintu bikomeye cyane turacabandanya. Ndakubwira ni turi muri Y1 ndi kubona Pastor Jagen kwa kuri ahandi birakunda birashoboka byose biva ku mbono yawe hama ugacurangurisha akagimana. Pastor naho tugeze ni aha rero turi ni kw'ishuri yego ni muri ca gice nakubwira ca kabiri igice ca public yego iri shure ryatanguye neza na neza mu mwaka wa 2014 mu ntumbero mu by'ukuri yacu nuko tuzana abana apana gusa abana bafise amikoro apana abana bafise uburyo ariko n'ababana baba bari inyuma y'abandi kubera impamvu z'uburyo buke cyangwa ubukene nk'akarorero mu mbabare nkoresha ijambo abana babatwa ugasanga n'abana bataronse akaryo ku kwiga mu ishuri ryiza n'uvuga rifise standard international nziza umwana ugasanga birirwa bamwe nko ngaha birirwa kwitanganika ugasanga ahuye n'amasanganya imvubu ingona abo bana tubaha amahirwe yo kuronka ishure ryiza hafi yabo hanyuma bibaha apana gusa ubumenyi ahubwo yitwareka n'ubuzima bwabo bwa misi yose. Wow. None ivyo bica vyugura imiryango babavyeyi bandi bafise uburyo bashaka education nziza canke ishuri ryigisha neza. Ngo aha turafise abana bo muri Kinenatwa, Kinindo, Nyabugete, Musaga, Kinanira hari amabus scolaire abazana. Wow. Vuba cane turaronda n'amabus yo mu bice vya no hari yanye ko ari umuvyeyi avana umwana ku Mutanga. Mutanga no akamuza kuri Centre International kugira bamutoreho. Urumva dufata abana bo ngaha mu kibano gisa nkaho kiri hasi ugacufata n'abari abana babarunaka ntavuze amazina yabo ugasanga bose bari hamwe. Bose ukabahereza ubumenyi hamwe ugasanga kandi bose capacity cyangwa urugero rw'ubumenyi rurangana. Isuriye ntirafise amahirwe ntiyoshoboye no kubironka muga ivyo byo kugira ngo bishobore kubikora biragusaba uburyo bwinshi biragusaba ingufu nyinshi birarusha mon frère ntavyuzi ngo aba bana rero
standard twashyize ku ishuri amahera tuvuze amahera turihisha hari aboca bavamo aboca wirukana abo rero dufise programme twatanguye twa sponsorship program ngo je mfata abana nk'udasabana amajana 3 barenga biga kuri iri shuri mbana amajana 8 nta gitabo cyo ku shuri bagura nta uniforme bagura n'isakoshi n'ibirato bambaye byose turabibaha ngo kuva batanguye umwaka gushika bahejeje so bakora ivya gusa oya si vya gusa abo bana ndabarihira ngo jewe kubera ko ukuntu ibintu bitunganijwe muri administration y'ishuri abana bategeza kuri amahera so abo bana rero cyo tugenda ku ndonde ama sponsor yabo abantu baba sponsors nanafataho nakajyo guterereza wa muntu wa mu diaspora wa muntu uri mu mahanga wifuza gushigikira mu gisata c'indero kabati je nashaka gushikira abana 10 biga ahantu heza muri Christian school ari n'ishuri Kristo urabona icyo twita environment kibanza barimwo gitekanye urahawe ikaze turafise abana bari kuri waiting list bari ku rutonde barindiriye ikibafasha twarabakiriye muga twe tubarondera aba sponsorize ngo usanga nk'ubunye nk'umwana ari muri 250,000 sinzi ukuntu yashira amadolari n'amadolari 100 cyangwa 180 ugasanga uwo mwana arashoboye kwiga utanze budget umwaka wose turafise systeme tuguza na wa mwana muraganira arakwandikira merci thank you ase ikete akwandikira byo gushimira hama Noel nk'ubu ariko barandika amakete gushimira abafasha yo muri ya Pasika Noel turabagira ama birthdays ama anniversaire ngaha abo bana turabasohokana abari umwana wawe uri kurashigikira hakaba rero ca gice kindi c'abana bariha ama minerval abo bose rero bari hamwe urumva tukatubahereza indero nziza kugenda mu birazo tukara ngene bimeze karibu ndabatembereze gato ikini gice bita playground aho bakinira hari ibice bitatu hariho igice ca maternelle urabona n'uruzitiro rutandukanye abana bo muri maternelle canke preschool na primaire ngaha ikindi kibanza ahubunye amwanya wo gukina waheze ukuri ku ishuri rizoba risa uyu mwaka twabanje gukora iyi ni phase 1 y'ibirasi byose hamwe 15 ngo aha anye harimo abana amajana 50 ariko turafise ikindi gice ca kabiri tugomba kubaka ngaho vuba cyane tugatangura ibikorwa hama murabona ko hazoba hari n'ikibuga c'inkino basket na volleyball ku buryo hazoba ari ahantu heza kandi ikindi gice gusa ca primaire hama rero nashaka ndabatembereze ndani ndabereke akabiga dufise gituma abana bacu ngaha bagira ubumenyi gaye so kwiyemera abana 5 twarongetse umwaka uheze gukora iki kibazo c'ishuri ca leta cy'umwaka wa 6 bose uko ari 5 nibo babaye abambere muri kano karere bango nibo babaye abambere abana 5 bavuye kuri ishuri biga mu ishuri 5 nyene biga twabakuye mu masizema ngahe tusa ABC uko twabarungitse nta wabakoreyemo yego turashagenda Hello. How are you? I'm also fine. Thank you so much. Nukuvuga system dukoresha yo bita Montessori system ntiturenza abana hagati ya 25 kuri 30 babaye benshi kugira ngo umwarimu abashe kubakurikirana neza. Hanyuma iri shuri ryacu dukoresha ni system national mugabo ni bilingue cyarusha mu Icongereza Icongereza tukakiduza tuvuga ngo ikindi naco ngaha anye uri kurabisha amaso yawe nta mwana yicaranye n'umuntu tuvuga ngo ibaze uyu mwana yicaye kwiwe uri ukwiwe tuvuga ngo uyu ari ukwiwe ibikoresho navyo ibikoresho tuvana hanze cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko izi ntebe n'amameza ntushobora kubironka ino hanyuma turafise size ukuntu inyubako iba yubatse ngo iyi ifise metero 7.8 ubona ko ni sare yagutse abana ntibagundana umwarimu arababona bose barahema hanyuma bakiga neza abana baza kuva saa 10 ngo kuva mu gitondo baraha mu kanya bagira bafungure lunch cyo bandanya biga
Wow. Umuvyeyi tuza kumushikiza umwana sinzi bisi amasaha kubashikanira saa 11 amwoza amukoresha DAD hama nta vya televiziyo ryama asubuye gende ku masomo. Wow. Umva umwana azoyobeje. Anye nta mwana ngatwe dufise ibishuri. Oya. Wow. Nuko turavuye mu birasi ariko umuntu ariko araba hose turabona ko hakiri ikibanza kinini cyo kubaka. Mbega aho muzakoresha ikiga nyakwa pasteur. Ikibanza kiraha mugabo kandi kirafise ibikorwa bikirindiriye. Inyubako tugatuyiheze vuba cyane. Iki kibanza mubona ngaha hariho inyubako ya secondaire izo bigeretse 4 ifise n'ikiraro hejuru ihura n'indi zo biri haruguru hari anye hajya mubona twashize maternelle bigene vyifata kibanza kubera ko igitige cy'abana cari cagwiriye tuba oblige kubaka ibirasi bitatu byo kongerereza. Hakurya hariya mubona niho hazoshirwa uburaro interna. Ngo n'umugambi two twategura vuba cyane tugomba kubaka kandi iyi interna izofise capacité yo kwakira abana 1500. Ngo bari mu buraro 1500. Kubaka ibirasi nima nibenze ni ABCD. Ngo guhera mu mwaka w'indwi gushika umwana ahejeje ku buryo bazobanarara ngaha anye. Ariko n'ivy'abana bazobanira bataha tuzobibandanya muri uwo mugambi. Reka ikibanza niyo mpamvu twakibitse tukibikiye iyo vision tugomba gushiraho. Ndabumva neza ibijanye n'indero ntimudohoka mu barabandanya. Ibijanye n'indero no kuvuga ngo ntitudohoka nyuma y'iyi secondaire internat dushaka kubaka université. Aha nyene kaminuza mu Kabezi tekana ndakwere. Gubara natwe ko kuri ahandi. Pastor aha naho tugeze ni ahantu tugeze yego nafatanye na kahise kanje. Jewe nakoze ndumwana w'imfuvyi. Yego nabuze mama mu 1996 hama papa wanje yitaye Imana mu mwaka wa 2000. Ngo ubuzima nabayeho naravuze nti Imana ifashije sinifuza ko abandi bana bazobaho ko kwitwa imfuvyi. Hanyuma ku giti canje jewe sinezerera canke sindabipinga mu kahise ntavyo nizeramwo cane ibintu twita amarerero y'abana b'imfuvyi. Aho usanga hari abana 100 abana amajana canke abarenga ahubwo jewe nizerera muri adoption canke utora umwana ukamwita uwawe kuko tubuza abavyeyi nabo tuvukana imiryango yaratwakiriye kandi n'uwo muco w'ikirundi wa kera. Umwana buriya anye mu mategeko ategezwa kurererwa mu muryango no kuvuga iki ahantu afise umuntu amuhindero ya papa na mama. Rero uwo mugambi narawiyumvire ko ndavuga nti mbega vyoshoboka ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi umuntu w'umurundi akadopta agatora umwana atari uw'umwe 2 3 4 akabarera akemera ko bamwita papa akemera ko bamwita mama. Ndagerageza kuvyigisha abatari bake baravyumva ubu twarabitanguye. Izi nzu ubona ngaha iyi mihana twateganya no kugura canke kubaka mu makartier atandukanye. Ngo jewe ndondora umupapa n'umumama nkuko kwawe. So rero imbere yuko mbandanye kamenda kwereke gatoye ngaha uyu muhana tujya turabe. Wow. Ahantu hameze uku naho mwubakiye iyi nzu n'umuryango mushasha bamaze imyaka 2. Ngo jewe ndubaka inzu nk'iyi. Iyi ni inzu ise 4 chambre salon douche toilette vyose ndani. Jewe nkaca ndondera umuryango kuko abantu benshi bareka kurera abana bajya no mwibarabara abana b'imfuvyi kubera impamvu 2 canke 3. Iya mbere avuga ati simfise aho ndabaraza nanje ndahangayitse nabi wanje ndi mu mpangano. Kigira kabiri education yabo santé yabo ivyo twita the basics need ivyankenerwa vyibanze. Ivyo bitatu rero byose ndabitanga. Shelter ariyo inzu hamwubakira inzu hayimuha abana babana b'imfuvyi inzu umuryango ndaho abana 4 sindanza abana. Hama dufitanye convention cyangwa amasezerano ko nabatemere kuvyara abarenga abo 4. Ngo umuryango twita kuri healthy umuryango wujuje ibisabwa n'amategeko abana gushaka 8. Ngo aho rero candamuheza abana 4. Bana 4 ndamuhaye Chris nabi wiwe bose ndabaha education ndabaha ishuri hanyuma bagwaye turabavuza. Hama wa mupapa na wa mama barafise umutima wo kurera abana batarababo bakemera ko bita papa na mama. Abo rero nabo barahangayika barondora duharage umuceri.
kugira ngo ntibahangayike cyane cyo tubaronderera utu business bakora nk'ubu nabo bakiye amabotike amamagaze bakoramo ngaha ubu rero dufise imiryango tumaze kubaka imiryango 3 ireze abana 12 b'imfuvyi 100% ubango ijana kwijana n'abana b'imfuvyi b'abandi batarafise cepfo n'icaruguru hamwe baguhamagate abana barapfuye abamwe twabakuye mu Kayanza imwaro aha mu Kabezi n'ahandi ubu abo bana wenda kweretse ukuntu bari bameze umwana w'amezi 2 canke uruyoya uno musi ukabona ukuntu hasa no kuntu amerewe ntanazi kuko ntigeze abana papa na mama mugara afise umupapa arafise umumama amukunda amurera hamwe nabiwe nk'uwiwe yego wow murabona bifise ico bifasha mu ndero y'abana birafise ico bifasha cyane ibihugu vyatwitangiye imbere mu kubikora hari byo bafite amazina atandukanye ama maison d'accueil canke ama foster care abo babikora hari ababikora barera abana bakaba barabarira atarababo canke bakabihembegwa mugabe ibivyo byo kwadopta umwana ukamwita wawe birafise ico bivuga no mu buryo bw'inkemu na Bibiliya yatuba ko twebwe Imana yatwadopse twabaye adopte na Kristo twitwa abana tutatu nabikwiriye twari kandi yaduseye ko atadosiga yatubwiye ko niwe se w'imfuvyi akabana n'umugabo wafakazi ubango turafise papa yatwadopse rero umwana w'imfuvyi akeneye papa umwana w'imfuvyi akeneye mama rero ni umugambi two turakora tunahimiriza wa muntu ukeneye gufasha umwana kumbe utazi ukuntu bikora uradutumira tukwigisha birashoboka hari abantu bafise imitima y'ikigongo bashaka kuadopta abana bashaka kurera abantu ugasanga baratinya ate uyu mwana ni namutora eske ntazavara azana ibintu byo kuragwa canke ihageze mu ibisigi nabi wandi ugasanga bezanye ibibazo ukabo turabizaho mu gisagara n'ahandi hose abana bakuriye mu miryango abavyeyi babasize basiga bose bari hamwe rero birashoboka wow yego aha rero naho tugeze ni hehe tugeze tuhita igisagara cera aya mazu mubona yera ngaha anye yego aya n'amazu 33 yego twubakiye imiryango 33 y'abatwa bari abantu mu by'ukuri tukiza ngaha anye mu mwaka wa 2012 bari baribagiwe bari bafise ukuntu babayeho neza bari mu mazu y'ibibomoka hanyuma ikintu cya mbere cyankoze ku mutima ndavuga nti bano bantu jewe sinotaha kuryama mu gisagara mu nzu nziza hama ngo nze ndababwire ngo murabagenzi turi bamwe rero naciye ntangura igikorwa umugambi twise Homes of Hope amazu y'ivyizigiro umugambi rero twamaze kubaka amazu hafarenga 100 mugabo abari ngaha aha mu Kabezi ni 33 abana batwa haro n'izindi nzu nyinshi aha mu kibano twagiye turubakira abandi bantaho nikora abana babo baca baronka ishuri hafi abana babo misi yose mu gitondo turafise abana 250 tugaburira igikombe kimwe c'ubuyi ngaha muri kiriya kigo hari yepfo aho mwabonye bari abanyamahanga bariko barafasha mu bikorwa rusange abana 250 ngaha turagaburira n'abandi bana 250 muri Mutamu bose hamwe n'abana 500 misi yose baronswa igikombe kimwe c'ubuyi ubuyi buri fortifié canke fortified porridge bufisemwo ama vitamine abafasha rero abo bana babo hamwe imiryango abatwa twabigisha imyuga bamwe n'abatayeri abandi n'abafundi batandukanye hamwe ikindi iyi mirima wabonye ngaha niho bayikorera wow n'abakozi twagwanije ubukene hagati muri bo barize imyuga gukora amasabuni n'ibindi byinshi ngo ubu unye abandi bakira abatwa canke bakira abakene ahubwo bageze mu buzima nabo bibeshejeho ubwabo wow ya majamake nuko tuba dusena basozera birashoboka yuko hamwe abarundi bose bokura amaboko mu muzi bakiyumvira abandi Uburundi buzira umwana atagira wabura yita umuvyeyi buzira umwana adashobora kureka kuja kw'ishuri yego birashoboka cyane kandi birashoboka cyane duhere ku barundi bari ngaha twogira uwo mutima developa umutima wo gusangira ibyo dufise ibi byose nakweretsa hari igihe n'ubu biracashoboka aho je nakoze mu mufuko wanje mutwumfise dukeye nkemera nkaheba utwanje kugira ngo abandi bagubwe neza birashoboka uwo mutima ndasenga ngo Imana iwuduha Imana iwuha abarundi
n'abanyamahanga nk'aba diaspora par exemple. Sinovuga vyinshi, hariho egome inyubakwa z'iterambere dukeneye kubaka, mugabo cyane cyane burya ntushobora guteza imbere ikibano umwene gihugu ataratera imbere. Ibyo twokubaka byose uriya muntu hasi, uwo mwana atarigishwa, ataraba edike, umujene ataratozwa, ataramenyerezwa, ataraba forme, tuba tuko twubakira ubusa. Tubanze twubaka imitima, twubaka ivyumviro, hanyuma iki gihugu kizotera imbere. Uvuga ngo birashoboka, duheraho turi, duhere kuvyo dushobora. The problem ingorane dufise nuko jewe nshaka kumera nka runaka, nkore nk'ivyo runaka ariko arakora, ntuzi runaka aho yahereye, ntuzi runaka ivyo yaciyemo. Tangurira aho uri, 1 2 uduze, niwashika kwijana nuba ngo jewe nabo dukora no munsi impact mu gihugu. Twebwe no munsi aba beneficiaire abo twita direct na indirect, duserva abantu bashika hafi miliyoni y'abarundi. Aha navuze ha mu Kabezi turafise ibikorwa, ubunye twanatandukira ibindi bikorwa byo gufasha bene wacu impunzi z'abakongomani. Ubu niko navuga nawe gaye, niko navuga nawe uvyumva. Munzi hari ama container 5 azanye, sinovyita imfashanyo, ibikoresho byo gusahiriza abantu bafise amikoro make. Uyu mwaka uheze wa muntu asanzwe umwehera ku bantu bangahe, haje amakontineri 37, kandi ntiyajemwe ibintu bishaje, impuzu nshasha, nshasha zitarambagwa, ibirato bishasha bitarambagwa, imfungurwa, imiceri, sinobidondagura, ibikoresho byo kwa muganga, amavuriro n'ibindi vyose. Nimba ufise ijwi nkaho ufise ijwi no kundusha, nikoreshe. Imagine akoresheje ijwi n'icongereza canje gikeye, my poor English, ndagenda ndabikoresha, biravyara umusaruro. Koresha ico ufise, hera aho uri, ukweze ushoboye. Hanyuma ivyo udashoboye leave it kuba bishoboye. Jewe haraho ntarashika, ndaba abantu nkabwa ni mana umunsi umwe nzogera hariya anye ryari. Mugabo aho ndi ugasanga harundi bati icoma nkamera nkuriye. Twese tuzamurana, uwo muri journalisme nanje ndi muri mission, uriya ni mu businessman, uriya ari muri mu by'uburimyi, mu by'ubworozi, uriya ari muri politique, uriya ari muri aho turi twese tugira umutima wiyumvira abantu. Ivyo bihugu gaye wumva vyateye imbere, nta rindi banga, nta munyamerika akena uwa, nta munyamerika akena afise abiwawe. Ni bake, simuze ngo ntabahari, barafashanya. Ufeirinze bikunaniye, barageza kuvyura guha second chance, amahirwe akurikira. Abahindi niko babayeho, zo za Singapore n'ahandi hose bigo baravuga, bose niko babayeho, bagiye baraduzanya. Nuvuga ngo jewe ndakuduza nawe nduzi. Hariho ijambo ry'icongereza bakoresha ubuntu. Ubuntu gisobanura I am because you are, you are because I am. Nuvuga ngo jewe ndahari kubera wewe, nawe urahari kubera jewe. Twubake igihugu, it's possible, birashoboka. Nimba jewe na madamu wanje n'abandi bose Imana yagiye atumikira, byarashobotse ko tugira indoto, hamezo ndoto tugatera intambwe imwe. Guys, nasubiyemwo sinabwiye amadefi canke ingorane nahuye nazo. Nateye intambwe imwe, iya kabiri ibintu bigakwega nkasubira gutangura zero, hatera imwe z'ibitatu z'itanu, ibintu bigakwega nkasubira inyuma. Rero ivyo vyose bigufasha gukura mu by'uburongozi. Ama experience ugenda urahura nayo, experiences biri part of the growth, birakuduza. Rero mu majambo make ndatumira bene wacu b'abarundi, abari mu mahanga, abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, gutera agacumu ku bumwe. Wow. Yeah. Ubari intambamyi ugihura nazo gushika n'ubu uravye aho ugejeje ibikorwa? Bo intambamyi ntizobura, mugabo ntitwavuga ngo ni ibintu by'icavutu. Mugabo intambamyi ya mbere ni nk'ibindi ko ndagusobanurira, abantu baba bafise kumva ibintu gutandukanye. Hariho nk'ubu jewe ntitangura ibikorwa nariswe mu escrow, umusuma mu escrow. Hariho abantu abazungu, urugero uko afise abazungu,
Webaza ngo uravyuka arimo ugasanga uri kumwe nabo. Webaza ngo umuzungu akwizera atacu ufise umuha. Uravyumva? Nimba gender bafise canke nimba jengera nabo canke namba ne bafise. Nuko they see something in you. Hari ikintu bakubonamo. So abantu hari umuco wa criticism gutukana kubwirana nabi gucana intege ibicanege byaramyeho mugabo iyo uzi ico hamagarira iyo uzi igikorwa uri kurakora uri kugikora kugira ngo ntushimirwe n'abantu kuko ingorane dufise my god mind of abarundi ingorane dufise dushaka gukora ibintu kugira ngo dushimirwe n'abantu mugabo ukora ibintu uvuga ati je ndabikora kugira ngo Imana abarizo bishimire hanyuma ibikorwa vyivugira bavyumva reka ibikorwa bivuga ngo jewe no musi njyamye avuga ngo hari abana 1349 abana 500 bagaburirwa misi yose abana bari 849 nzi ko bafunguye nzi ko bize impfuvyi zifise bari kubazibwira ko bazikunda nkaryama ivyo birahagije uwo ni umunezero rero mu majambo make tuhatera intege ikindi ni nk'impanuro kuba afise imbono amayerekwa n'ibindi vyose tugwize ibikorwa. I hope you understand what I'm saying. Tugwize ibikorwa dukore hanyuma nizodaheza kiko. May God bless you. Likewise. Amen, amen. Nuko reka ndabashimire simwahivyo murimwo murabana natwe gutambara umugeza mbese biranagwaza ariko mana mudutera intege ndamushimire cyane mu mwanya mutafise kubona yemeye aradufasha aratuyagira missionnaire Jagen Pastor Jagen asigaye ni harambe Burundi ni harambe iterambere ni harambe kwiyumvira ku bandi kuko ubuntu nibwo bwanyuranga abarundi bari service urawoshira umushuro kushla none